Haleluya, haleluya, ndasubiye kubaha akaze kandi kuri IGIHE NIKI MINISTRY, ni Melyse kandi muri kumwe. Reka nshimire Imana kandi data wera Mana ushoboye byose, nsubiye kuza imbere yawe ndagushima nti Mana, subira ungire mwami Mana microphone, subira uvugire muri micro mwami, je ungire igikoresho maze ubwoko bwawe bwumve, maze ubwoko bwawe buhembuke. Reka mwami Mana ntaramuye imyuka mibi yose dayimoni bose baza kwitambika. Reka umuntu wese aza kumva iyi ntahe imukoreko, ayumve kandi nyengetere muri we, igira icikoze ku buzima bw'uyu mwana. Ni mu izina ryawe gira mbisenze, amen amen. Haleluya. Kaze kandi kaze dusubire tuganire iby'ubwami bw'Imana. Ego iki ni igice cya gatatu. Igice cya gatatu aho naringeze, aho twari tugeze ni igihe twariko turategura urugendo rugenda mu gihugu c'Uburundi. Twararuteguye. Ico nakoze kubera bwa bwoba nari mfise, bwa bwoba numva yuko ntashaka gupfa, numva yuko ningendi Burundi ndashobora guhura n'abantu bagira wa muntu azonshira bwa burozi cya kintu cica ngapfa. Ndavuga nti Imana, ntibibaho ko nopfira mu Burundi ntarabatizwa, ahubwo ivo kungarukana neza nkabatizwa, nkaba umwana wawe vy'ukuri, kuko nari numva ko namaze kuba icarimwe gishasha. Ndagenda ndashakisha umukozi w'Imana, araza duhurira ahantu nashikiye, niho yashikiye nawe, turabana, twarasenga. Inzu yanje yama yuzuye abantu, kuko umukozi w'Imana nasanze ari umuntu yarazwi, yakunda kuza gusengera abantu i Burundi, yaravuye mu Rwanda. Inzu yanje rero urumva yari beni, kuko yamirimo abantu twabaje gusenga. Turagira ibihe byiza cyane, mva mu Burundi ndi mu mwuka, ndi kumwe n'Imana, ndi proche n'Imana cyane. Maze ndagaruka muri Suède, mvaho nagarutse nyine nko mu mpera z'ukwa gatanu. Donc itariki imwe hariho ahantu bari bagize conference, niho twace tubatizwa. Ndabatizwa muri ico giterane, niho nace mbatirizwa. Kuri shaka kubabwira ukuntu nagize rero intambara, aho abandi banezererwa n'umubatizo, jewe Satani yari yaranyifatiye, ntiyashaka na gatoya, ntiyashaka ko ndamucika. Ntiyashaka ko ndamucika, kuko yaranyentimize cyane. Igihe cyari cyo kubatizwa aranyentimida, arantera ubwoba kugira ngo shobore kubivamo, shobore kubireka. Mugabo no, yaratsinzwe. Yesu niwe yamatsinda ibihe byose, kuko wewe umugambi we yari uwo kugira ngo anjane kunyicira i Burundi. Ariko Imana yaravuze iti mwana wanje, igihe cawe niki, kuko hari ijambo rivuga ngo mbaye ndaguta gato, mugabo nzokugarukako uri wanje. Imana yarangwaniriye rero, irangwanirira, inkura mu maboko ya Satani, iranzana muri Suède, ndabatizwa. Mugabo Satani uko guhagarara kwiwe naho nyene yaratsinzwe. Nobamenyesha yuko igihe twari mu nzu y'Imana hari ico giterane, nicaye nyene turiko turumviriza ijambo ry'Imana, jewe nta muntu nariko ndumva, sinariko numva ijambo ry'Imana, gusa hari amajwi abiri yariko araniganira muri jewe. Haleluya. Hari amajwi abiri yariko aranigana, rimwe rikambwira Melyse ntubatizwe kuko uracara umunyabyaha, uze babanze bagusengere, baze bakugirire delivrance, deno uzubatizwe. Nkumva irindi jwi rikavuga hari umuntu bashobora kugira delivrance atarabatizwa, urabatizwa. Urumva ryari ijwi rya Satani n'ijwi y'Imana. Ijwi rya Satani gashaka kumbuza, mugabo ijwi ry'Imana rikavuga ati urabatizwa. Iki ni cyo gihe cawe, ni kubatizwa. Ayo majwi abiri akangwaniramwo. Haragera igihe ijwi rya Satani riratsinda. Ndahaguruka, ndabyibuka ko nahagurutse, ndagenda ndabwira umumama yari yateguye ico giterane, ndavuga nti numva ntashaka kubatizwa uyu munsi, nzobatizwa bamaze kungirira delivrance, basengeye.
aca mfata ukuboko arankwega anjana ahantu hanze arambwira ati mw'izina rya Yesu Kristo ati ninde agirirwa deliverance atarabati ati yo ni satani mw'izina rya aransengera ndaba convaincu ndasubira inyuma ndagenda ndicara satani ati sindakurekera ngaho mbico tugwana sinyama n'amaraso ngo ariko tugwana n'imyuka tutabonesha amaso. Satani yaravuze ati urananiye ngo ntubatizwa ariko nandi ndagukorera akantu kamwe gusa ndakumwaze hanyuma yarabikoze yaranteye ikimwaro ku buryo jewe mvuga nti umubatizo iyo mfuma ndawureka urumva kubera ntitwarose amigishwa yo kugira ngo batutegure ngo kuja kubatizwa ugenda wambaye gutya ugenda ugize je nage niyambariye agakanzu kaje mugabo baza kutwambika amakanzu yera nari niyambariye gusa ndani sous-vêtement hari ukuntu nagiye mu mazi mvayo sinzi kujya kuntu baca bashirako ama essuie turavayo turaheza igikorwa cyo kubatizwa kirahera tuza twicaye sinzi ahantu nayo nicaye umuntu anyereka appareil photo turiko anyereka amafoto ewe nibona ko impuzu yamfashe zarumvijwe ngo bakubonye urumwe Yesu mama we numva Satani aranyongorera neza ngibira ico bita ngo seminaire aranyongorera ngo raba bakubonye ubwambure bakubonye umubiri wawe bakubonye iryo jwi riranyengetera ndaba umuneze ndavuga yo bambonye iryo jwi rirambuza amahoro ndababwire rirambuza amahoro ndabura umunezero sinabankinezererwa iyo uwo mubatizo wanje nkabwira abakozi b'Imana bambonye ubwambura abakozi b'Imana ngo nta n'umwe yarabyitayo nta n'umwe yakubonye Melyse ndavuga bambonye bakavuga ati twe twibonera ubu akanuma kaguruka kagubire ko umuntu agiye kubatizwa nta kindi twabonye biranka umupasitori yambatije madamu wiwe araza aravugisha ndavuga nti wapi birananira ku buryo narinze ntaha mva muri iyo conference ndataha ndinda ngera mu rugo iryo jwi rikinyongorera bakubonye ubwambure bakubonye umubiri wawe riranyongorera numva sinezerewe umva ndababwire bene data nta wundi afise uko abigenza bikemera atari Yesu wenyine niwe yaje kunkuramwo ako gashame ico kimwaro Satani yariko aranteza. Umunsi umwe ndi muri douche hajya umuntu yicare kuri toilette nicaye gutya numva iryo jwi sinzi iyo ryazananye sinzi ingena byagenze numva iryo jwi rirambwiye ngo Melyse ngo uriko uridoga ngo bakubonye ubwambure ngo bakubonye iki numva rirambara ngo wewe urinde umunyabyaha nkawe ngo wewe urinde ko Yesu umwana w'Imana bamwambitse ubusa bakamumanika ku mugaragaro bakamushira ku musaraba abarengana bose bariko baramucira kw'amate bariko baramuvumagura ntiyari umwana hari icaha yarafise numva iryo jwi ririko rirankonveka avec force ngo wewe urinde umva bene data numvise nciye ngira amahoro numvise umengo haraje ikintu kiranguyemo bwa yashemi kwa kumva cakimwaro numva kiragiye kumbe na Yesu yibaze barabimukoreye kweli ntibaze Yesu wewe ntanaka bapfa kuvuga ngo aho kubona akantu bashize kuhugo nakajya akantu bari bamwambitse ahubwo ngira bari bamugiza menya ku mugaragaro
Yesu wenyine kabisa nkura mwico kimwaro, numva ndagize amahoro, numva suye kunezererwa agakiza kanje, numva ndaryohewe, ndavuga nti Satani agwanya abana b'Imana, Satani ni ndakomeye, niyo mpamvu hari ikintu uri kuragwanya kiri muri jewe, niyo mpamvu uri kurangwanya, ndavuga nti ndakumwaje toka Satani, ntangura rero kumukubitama imigere kabisa, ntangura kumwigiza kure yanje, ntangura kumumaramaza, ahubwo ni wewe, ntangura kumukumengo ndiko ndabwira umuntu gutya amaso muyanzi, numva ntanguye rero kunezererwa umubatizo wanje, numva ntanguye kunezerwa, numva ntanguye kuvuga nta ahubwo ndakomeye, impamvu yari kwaragwanya, hari ico yari kwaragwanya muri je, hari ikintu ambonamwo, numva ndakomeye pe, numva ndanezerewe. Basi ntangura rero urwo rugendo rwo kunezerwa, Holy Spirit arangenderera, ntangura iyo ndi kuvugana n'abakozi b'Imana, nkumva umwuka w'Imana aramfashe, aho mwibuke ndacari kumwe na wa muntu twabyarana, ndacari kumwe nawe, ndacabana nawe, namenye Imana, naronse agakiza, Holy Spirit arangenderera, umwuka w'Imana aransanga, mugabo ndi kumwe n'umuntu adakijijwe, nanje nabayicaremwe igishasha. Abantu bakavuga bati Melyse umuco n'umwijima ntibibana, nkavuga nti ndabizi, mundeke, ndabizi. Wenyene uwo muntu twabana atangura kuntinya, kuko yarabona ko hari ibintu manifestation ari bizarre ntahora ndi kwikubita hasi, mwuka w'Imana mfashe, akabona ko nabaye uwundi muntu pe, yarabonye ko nabaye undi muntu. Mu nyuma hakagera n'igihe mba njyamye kuryamana nawe ku gitanda, hagera uko dukora nyine amabanga y'abubatsi, nabona umengo hariho amaso kuri plafo ariko arandaba, Melyse uri kuracumura, nka rimwe kabiri, mu nyuma ndanamubwira ni umva, ndi mu caha, ndiko nkora icaha, urumva mwumve ko nari namwishiriye, twari mu vyaha uko nyine, urumva nta mariage, nta kintu na kimwe, twabara muri ubwo busambanyi. Ndamubwira nti ubu narabatishwe, ubu Imana iri muri jewe, Yesu ari muri jewe, ndicare mu gishasha, sishaka gusubira gucumura, sishaka konona umubiri wanje, ni ingoro ya mwuka wera. Arantahura, aranyumva, turisepara, nja muri chambre yanje, nawe aja muri chambre yiwe, turabana huko, tubana huko muri ubwo buzima, tubana muri ubwo buzima uko. Mugabo wewe yarabibona ko hari ikintu kinini cyane cyahindutse, yarabibona ko nabaye uwundi muntu mushasha, nabaye mu gishasha, arabibona. Ico yakoze, yaranyumvise, arandeka, ndabivamo uko nyine, turabana uko, atakintu tugikora, tutakiryamana, tutakigira iki, kuko yabona yuko by'ukuri nabaye undi muntu mushasha, nabaye icaremwe gishasha, kugeza aho hagera baguma bambwira abantu bati wewe uri mu bintu bitameze neza, ugakabwa nti je ndabizi mugabo mundeke, Imana izobimbarira yonyine, izobimbwirira. Hanyuma ico gihe carageze kabisa, Imana irabinyibwirira, irambarira, kuko harageze igihe umunsi umwe, umugoroba umwe dutashe, ndavyibuka ntashe je mvuye ku kazi, ndaza ndi muhira, sinzi ibintu turiko turaharira, twariko turanashwana, byari ibintu byo mu nzu nyene, twariko turapfa. Hanyuma turashwana, numva arambariye ijambo rivuga ngo mu Giswede, arambariye ngo maze sinkigukunda ngo ushaka usohoke. Mu byumve ko jewe nubwo bambwira ngo aho hantu uri kuba mu mwijima n'umuco ntibijana, suwa nari mfise ikintu c'ubwoba muri jewe,
ntumva ko noshobora kuja kwiba, ntumva ko noshobora gutwara umwana wanje yarakiri muto, ntumva ko noshobora kuja gutangura ubuzima sinabona iyo vyoca, numva ufise ubwoba buhagaze ku mutima, hari ikintu cari gihagaze ku mutima, numva ko ntaho nobihera ngo ndamubwire ngo ndimutse, ntaho nari kubihera. Ico kintu carambuza, sinumva ko aho nari kubihera. Mugabo iryo joro numva aravuze, ariko aravuga, ariko aratukana ntukaza, numva ngo maze sinkigukunda ngo shaka usoke. Ori yuko shavura mbabara, ahubwo numvise ikintu cari ku mutima, numva kirurutse kiramanutse, numva agatwenge mu mutima wanje, numva ndaneze ofete, nagize akantu k'umunezero, akantu k'agatwenge, agatwenge ntazi indani mu mutima. Nza numva ijwi rirambarira ngo wumvise igihe cawe cyo gusohoka niki. Haleluya! Igihe cawe cyo gusohoka niki. Ndaceceka, iryo ndarimira, sinanamubwiye ngo ndabushwanire ngo nguge guso. Numvise ko Imana imuvugishije, kandi Imana iciye inzira biciye mu ijambo wenyine avuze, kuko kuza numva ngo wumvise igihe cawe cyo gusohoka niki. Nubamenyesha yuko bene data, yuko nari nkiri umunyeshure, byari kuba bigoye ingene noronka inzu, ingene no kwimuka, mugabo ntibari no kumpa n'inzu, ariko Imana yonyine ko yari yavuze. Sinzi muri ibyo yavuze ngo data yemeye ntawavuga. So Imana yari yemeye iti uraronka inzu barayimpa. Inzu ndayironka ndi umunyeshure. Nabyutse mu gatondo nja ku ishuri, mvuye ku ishuri ngije nsanga byose inzu uwo mwanya nyene niho bayimpaye. Uwo munsi ugira kabiri mvuye ku ishuri, naciye ahantu hari umukozi w'Imana, numva umukozi w'Imana umuntu muri biho arambarira ati, ndambwira nti ndashaka kundonderera inzu kuko hageze ko nimuka. Nawe ati reka ndayikuronderera. So aca arabinkorera, ndayibona, ntangura kwimuka, byose bigenda neza. Reka rero naha ngeze kuri iyi periode yindi ya gatatu, dutangure periode igira 4, episode ya 4. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, dusubiye kugushima kandi kuko uri Imana ibihe byose. Ni wewe mwami utabura kubigenza. Ndazi ko n'ubu hari icyo ugiye gukora ku mitima y'abana bawe bariko barumviriza iyi ntahe. Ndabizi neza mwami, umwuka wawe ari mu gikorwa. Ndazi yuko hari ikintu kiriko kirakoreka mu bana bawe, kuko ni wivugiye guti intahe yawe izofasha abantu benshi. Mwami, ndabizi ko hari abantu bagiye gufashwa, hari abantu bagiye kubohoka. Nukuri reka rero wikorera igikorwa cawe mu izina ryawe ryera. Amen.